nouveau rapport de l'initiative pour les droits humains au Burundi rappelle les terribles violations des droits humains qui se sont poursuivies. Icegeranyo gishasha c'ishirahamwe IDHB kigaruka kw'ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazina muntu ryabandanije mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2021, naho habaye ubwigoro bwinshi bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye mu kugerageza gutanga isura nziza ya leta yiwe n'iy'igihugu. Ico cegeranyo cerekana cane cane uburorero butatu aho abakorewe amabi bapfuye kubera baburijwe igufa n'iperereza be n'umwe yabutswe irengero, kandi abo si bo bonyene. Twarashoboye kumenya abantu barenga 55 baburijwe igufa mu mwaka w'ibihumbi 2021, abandi benshi baranyurujwe bafungirwa ahantu hatazwi igihe kirekire. Benshi muri bo bari abanywanyi b'umugambwe CNL utavuga rumwe na leta, canke abantu baregwa ko bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ariko hari ibimenyetso vy'icizere, nk'akarorero mu kwezi kwa Kigarama, inyuma y'urupfu rw'umunywanyi wa CNL Augustin Matata yari yaburijwe igufa n'iperereza, umukuru w'igihugu yari yavuze ko ari ikibi gikomeye, ko uwagikoze yategerezwa guhanwa bimwe vy'akarorero. Uwamuboreje igufa ni Gerard Ndayisenga wo mw'iperereza, yafashwe akaba n'uwagifunzwe. Icegeranyo cacu cerekana kahise kiwe karanzwe n'amabi y'agahomerabunwa n'inyifato yo gucinyiza abandi kuva aho twashoboye kugera mu bihumbi 2017, hamwe n'ivyakozwe na komiseri w'igipolisi Moise Arakaza yakoze amabi menshi yo kuboreza igufa abantu muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Ubu muri kino gihe twumva ngo abo bantu babiri bashobora kuba ubutegetsi bwarabikaravye kuva muri Kigarama, tukabona ko kari akaryo keza ko kubashira imbere y'ubutungane. Ku vyerekeye Gerard Ndayisenga, uretse uruhara rwiwe mu rupfu rwa Augustin Matata, hari n'ayandi mabi akomeye cane yakoze mu myaka y'imbere mu bibanza bitandukanye yaciyemwo mw'iperereza. Icegeranyo cacu cerekana kandi igwirirana ry'amabi akorwa n'imbonerakure mu ntara zitandukanye, hamwe n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro bubandanye buhonyangwa. Ni nk'akarorero k'umushingamanza yahoze aharanira agateka kazina muntu Tunija Mankina yaciriwe urubanza rw'umunyororo w'imyaka 5 inyuma y'urubanza rudafashe. Dusabye cane cane ubumwe bwa Buraya kuboneraho akaryo kuva aho bukuriyeho ibihano mu vy'imigenderanire, gushimikira ko leta y'u Burundi yokora biboneka ibikwiye kandi biramba kugira agateka kazina muntu kubahirizwe. Des réformes durables en matière des droits humains.